ukaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri Radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabaramukije mwese mwazindukanye na Radio Nderagakura kaze murano makuru tugira ngo tubashikirize muri kino gitondo naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri wa gatanu niho hasozegwa ihuriro ryo ku rwego rw'igihugu rijanye n'iterambere. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko babonye ko Uburundi bufise ibimenyetso vyotuma Uburundi butera imbere. Naho itegeko ritunganya intara nshasha zigize igihugu ritaratangura gukora ngo niryo rizokwisungwa mu nteguro y'amatora y'ibihumbi 2025. Kuri wa gatanu niho abayisilamu bose bahimbaje umunsi mukuru wa Eid el-Fitr. Abavyeyi bafise abana bahuye n'ivyago byo gutwara inda z'indaro ngo ntibari bakwiye kubaturubika kuko byongera ikibi mu kindi. Izinjongo nkuru zigize amakuru tugira ngo tubashikirize mu kanya duca tuje mu donido. Jera Ntakarutimana ni wari mu buhinga bw'ivyuma makuru mugira mu yashikirizwe na Anosiat Ndayizigiye ndasubiye kubaramutsa ndabaha ikaze mu donido ryano makuru. Kuri wa gatanu niho hasozegwa ihuriro ryo ku rwego rw'igihugu rijanye n'iterambere. Ijambo ryiwe ryo gusozera iryo huriro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko Uburundi bufise ibimenyetso vyerekana ko buri mu nzira y'iterambere. Ahmad Masudi Mugiraneza atubwire byinshi kuri ivyo. Iryo huriro ryamaze iminsi 2 ryasozerewe kuri uyu wa gatanu. Mu mpera y'iryo huriro ibitari bike bikaba vyarasabwe aho tukaba twovuga nko gusubiramwo ibiharuro vyatanzwe muri ico gitabo berekanye yuko botanga ibiharuro bigezweho. Abari muri iryo huriro basavye yuko uwo mugambi wobonwa nk'umugambi w'igihugu ntubonwe nk'umugambi w'umuntu kanaka. Barasavye kandi yuko leta yoshobora kongereza umwizero ufitaniye n'abasanzwe bafasha Uburundi hanyuma bakanatanga inyigisho ku bahinga b'abarundi mu bice bitandukanye mu vyerekeye iterambere. Mu bijanye n'inyigisho bakaba basavye yuko hobaho politike itomoye yerekana ivyerekeye impapuro z'imitsindo zitangwa. Mu gisata c'amagara y'abantu naho bakaba basavye yuko abasanzwe bakorera mu gisata c'ubuvuzi bokarihirizwa ubwenge kuko bimaze kugaragara yuko hariho abakora umwuga wabo nkuko umenga ntibazi ivyo barimwo. Mwijambo ryo gusozera iyo nama umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yavuze yuko Uburundi naho budateye imbere hariho ibimenyetso bigaragara byuko Uburundi buri mu nzira y'iterambere. Ico no batekera kandi no babwira nuko igihugu cacu c'u Burundi atari uruzingo naho hari benshi babibona uko. Muravye ibihuhuzi vyashikiye igihugu mu myaka iheze ya hafi mukabona uno munsi Burundi buracahagaze nuko koko dufise aho duhagaze. Nivyo ntiduteye imbere nkuko tuvyifuza ariko hariho ibimenyetso vyinshi vyerekana ko turi mu nzira y'amajambere. Ariko ntiyaritse kwerekana yuko ibiharuro vyerekanywe muri ico gitabo c'uwo mugambi harimwo ibintu biteye amakenga narirya ngo abarundi rimwe bashobora gutanga ibiharuro bitari vy'igihe bariko barababaza na cane igihe bibaza yuko bagomba kurondera imfashanyo hanze. Aha twese twabonye neza kandi twaneguye abajejwe gutunganya ibiharuro. Iyo bakubwiye ngo abagwaye abatarya neza ngo barenga ibice 50% aho wohonyura hose woca kurugwaye kwashi canke nyamuda. Twarabibonye igituma no kubera umusezi wese
arondera gutera ikigongwe uwo ariko arasega. Akaba yaboneyeho akaryo ko gusaba abakora ivyo biharuro yuko bosubiramwo ibiharuro bagakora ibiharuro bishasha bijanye nuko ibintu vyifashe. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye abarundi yuko bokunda igihugu cabo kandi bakagwanya igiturire. Akaba rero yarangije iryo jambo ryiwe atanga ivyo yiyemeje. Muri ivyo akaba yavuze yuko agiye gukoresha ububasha bwiwe ahabwa n'itegeko bwo guhana abo bose batajana n'amategeko. Mu guheraheza rero jewe nagenda abwire ku bwanje ico niyemeje ubu ko tubonye iyo tuja ngiye kuba vy'ukuri umuyobozi araba imbere iyo ariko arajana abarundi. Inyobozo mwampaye ngiye kuyikoresha kujya mwayimpaye kuko mwayimpaye kugira nyobora abantu ntimwayimpaye ngo nyobore ubuhushi. Ubwo buhushi rero ejo uzobona iyo nyobozo ikubise hirya no hino kugira ngo bureke kona ntimuze kuvuga amajambo menshi. Ntidushobora gutera imbere dufise uduhushi mu gihugu cyacu. Mwomenya rero yuko mu bahinga batanze ibiganiro canke bagize ico baterera muri iryo huriro harimwo abahinga bari ngaha mu Burundi eka mbere n'ababa mu makungu. Ahmad Masudi Mugiraneza tukaba tugushimiye. Itegeko rigenga indinganizo nshasha igabanya intara zigize igihugu naho ryamaze gushirwa ko umukono n'umukuru w'igihugu ngo ntiriragera kuja mu ngiro kuko ryotuma hahinduka ibintu byinshi mu ntwaro byashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu. Martin Teretse akavuga ko igishasha ruko iyo ndinganizo ariyo izokwisungwa mu nteguro y'amatora yo mu mwaka wa 2025. Kurikira Martin Teretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati. Uvuze ngo ngiye mu ntara ya Burungu cyangwa Butanyere hitwagwa nande amatari wayo ni ushawa kigwa nande. Bavuze tuti bijanye n'intwaro ibandanya uko byari bimeze ukuvuga ubuze uti bigiye mu ngiro ubunyene kuvuga ko n'amanshinga amateka n'inkunga amateka babihagaze shugira yandi matora kuko umva habashinga amateka bose b'intara 18 zizo n'abakenguza amateka bose b'intara 18 zizo akaba ba musanteri manda yawo wiheje kandi yose manda yari yakitana uvuga ko tuvuga ati dusubire mu gitangura amatora umva ubaye ikintu kuvuga ibi byose birafise kungene bigenda ntimugume mwibaza ibibazo byinshi igihugu kibandanye gitwagwa kujyana gishasha kirimo ni kugira seni mu gutegura amatora y'2025 niyo iteguza kwisunga zijya mbibe zishasha ukuvuze ki niye muri commune igica ngo yindi zijya usanga twarafatanye usanga ari commune zitatu ari naho usanga ari zine zafatanye umusanteri yoshaba umva igihugu kibandanya kujya nyene ntangora nirimo abene igihugu kandi imireye neza nta kibazo ko twagize imana y'inshungu y'igihugu akashira ku mukono sendika rironse by'ibirakorera kugira amatora azobe twisunze zijya mbebesha kuko novuga ko tuko turakora mugabo imbere yaho tuko turategura amategeko nka rwa communal na code electoral yani mategeko yandi yose bijanye kugira tugende twisunga ijya ndinganizo nshasha. Nagendera gakura tubandanye n'amakuru. Kuri uyu wa gatanu niho abayisilamu bahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr mu gisagara ca Bujumbura. Ibirori nyamukuru vyabereye ku kibuga cyo muri zone Nyakabiga. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yarungitse umuhanuzi wiwe mu byo ajeju harimwo ibijanye na politike n'imibano Jean-Claude Karegwa Ndenzako. Mu ijambo yarungikanywe n'umukuru w'igihugu yarakeje abayisilamu kubona basozereye neza ikiringo ceranda ca Ramadan abasaba kubandanya bagira ingeso nziza bahorana muri ico kiringo. Jean-Claude Karegwa Ndenzako akabahamagarira kubandanya bafasha bimwe biboneka mu rugamba rwo kurwanya ubukene babandanye bagaragaza umutima wo gukunda igihugu mu gutsimbataza intayo kwikukira biciye mu kubumbatira amahoro no kwitaho ibikorwa vy'iterambere. Icegera c'urongoye umuryango w'abaisilamu mu Burundi Ndagijimana Prote Asumani akaba yarifurije abaisilamu n'abarundi bose umunsi mukuru mwiza mu gusabikanya na bose kandi bose bakaja ku kivi kugira bagwanirize hamwe umwasi aribwo bukene. Tumwumvirize.
twaramutse abayisilamu bo mu gihugu cose eka nabo kw'isi yose bahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr mu gihe bari bamaze iminsi 30 yose bisonzesheje. Rero nk'icegera c'userukira abayisilamu mu Burundi kw'izina rya mufti kw'izina ry'abarundi duserukira twifurije umunsi mukuru mwiza wa Eid al-Fitr abayisilamu bose bo mu Burundi n'abahandi. Tubifuriza yuko ko bakaryo keza gusabikanya ivyo barose byaba bike byaba byinshi basabikanye kandi s'abayisilamu gusa n'abatari abayisilamu nabo nyene babone yuko uyu munsi ari umunsi mukuru koko bawunezererwemwo kandi kabakaryo keza no kubandanya inyifato nziza kuko Imana bahora batinya muri kwezi kwenda kwa Ramazani ibe y'Imana nyene kandi bazokwama batinya n'inyuma yabo. Tugeranije uyu munsi mukuru wa Eid al-Fitr uyu mwaka n'iyindi myaka nivyo kuri ruhande rwacu twebwe nk'abayisilamu uguma ari umunezero kubijanye naho nk'iduga ry'ibiciro si murundi gusa no mu bindi bihugu turumva yuko ibintu bitera biduga mugabo igihambaye suko ibintu biduga ahubwo igihambaye nuko tworondera umugambi canke intumbero twofata kugira ngo ubwo bukene turwanye kuko na nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaravuze ati iyo uri imbere y'umwansi kirazira kwerekana yuko wagize ubwoba canke ngukoma induru acavuga ati burya rero n'inzara n'ubukene n'umwansi nk'ubundi kurumva rero ntidushobora kwerekana yuko dufise ubwoba imbere y'inzara canke ubukene ahubwo umuti wabyo no gukura amako mu mpuzu tugakora twivuye inyuma atari mwasigaye inyuma kugira ngo twiteze imbere haba mu muryango w'abayisilamu canke mu gihugu cyose muri rusange. Mwamenya ko umuryango w'abayisilamu Burundi Komibu warungikiye ingabire umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye igizwe n'inka zibiri mu kumushimira ko yifadikanije n'abayisilamu guhimbaza uwo munsi. Tukivuga ibijanye no kurangiza amafungo mustanteri wa komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura Renovas Ndayebura kuri wa kane yaratanze imfashanyo igizwe n'ibifungurwa impuzu n'ibindi bikoresho ku miryango itandukanye itishoboye n'abagize mu zabukuru mu kigo cyo mwirohero mu ntumbero yo kubipfuriza imisi mikuru myiza ya Pasika na Eid al-Fitr akamenyesha ko gusangira n'abandi cyane cyane abatishoboye kugira ngo nimba hari abashobora kuba bataronse agafana ku munsi mukuru wa Pasika bakaronke ikigo turazi ko cyama gifise ibibazo byinshi cyane cyane bivuye ku byo bafungura ku bikoresho bandi basanzwe bakoresha nico gituma mubona tutaje mbokoboko kiretse aka gafana mubona twaje tuzaniye abavyeyi twaje tuzanye kandi ibiro 100 by'umuceri ibiro 100 by'ibiharage tuzanye kandi n'ibiro 50 by'ubuyi twazanye kandi n'utu dukoresho tuzi neza yuko abageze mu zabukuru bakunda gukenera turazana kandi n'amasabuni ko turazi neza yuko kenshi bakenera amasabuni yo kumesa uduhuzu ndetse twabazaniye n'amavuta ashobora kubafasha mu gihe mwagize utwumu bategurira kugira ngo mushobore kuyakoresha. Nuko rero mudushimire ibyo twashoboye kuronka twaje ngaha tuvuye muri zone ya Buyenzi aho twashoboye gufasha abayisilamu bariko barangiza igihe cyabo c'amafungo barenga 50 muri zone ya Buyenzi bakaba baronkejwe ibiharage umuceri hamwe n'isukari tukaba kandi twafashije abandi bantu nikora nabo nyene bageze mu zabukuru bari muri quartier ya Mutanga Sud cyane cyane mu gice ca Mugoboka na Sororezo aho naho nyene twafashishije abarenga 50 ibiharage umuceri ndetse bobo twashoboye kubaha n'agatenge ko kwambara kuko zaboneka yuko batari bake badafise agahuzu bikikako. Kwisaha 12:39 amakuru turayabandanya kuri uyu wa gatanu niho hasozegwa inama y'imisi 3 y'akarere ihuza abaserukira ibihugu bikoresha umuhora wo mu buraruko Corridor Nord. Nyandwi Edouard umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu yaserukiye umunyamabanga ntayegayezwa muri ivyo bikorwa akavuga ko barabiye hamwe ingorane abakoresha uwo muhora bagira bakaraba n'ibijanye n'itunganywa ry'uturere duhariwe amahinguriro muri ako karere zone économique spéciale mu rurimi rw'igifaransa. Tumukurikire. Iyo nama yarigizwemo n'ibice bibiri. Igice ca mbere twakigize ejo itariki 19 kwarukuraba cane cane ingorane abakoresha umuhora bakunda kugira cyane cyane kuvyerekeye Burundi nivyo abo bajejwe umuhora bokora kugira bagabanye ingorane ziri muri uwo muhora
ku nyungu z'abarundi kuko cane cane ivyo vy'ibidandazwa nibo banyuma babikoresha nibo babigura rero gihe ababizana bagize ingorane mw'ibarabara bagiye baratanga amatagisi menshi canke bagiye barabahagarika canke batanga ibiturire usanga ibyo byose vyishurwa n'umuguzi wa nyuma izi inama zirafasha umuti utogwa cane cane gihe abantu bahuye kagane bari kumwe n'abajejwe uyo muhora ingone tukazigira hamwe n'inyishu tukazitorera hamwe cane uwo muhora nivyo nuwa kera gabo ingorane ziracariho cyo gituma tuza turabonana kugira zigabanuke hanyuma kuri uno munsi naho twasangiye ivyigwa bijanye n'igisata gishasha cyo gushiraho aho amahinguriro yoza raja cyo twita mu gifaransa zone économique spéciale muri bihugu bisangiye umuhora biriko biraraba ngene boza barashiraho ahantu mu gihugu canke mu bisagara bashira amahinguriro akaja hamwe kugira borohereze abashaka kuzana imitahe kandi borohereze n'abakozi turavye aho ibindi bihugu bigeze twebwe turacari nyuma gatonyi kuko abandi baramaze gushira amategeko baramaze gushiraho ibisata ntayegarizwa bikurikirana ivyo byo gushiraho aho hantu haje amahinguriro twebwe turacari nyuma gatonyi mugabo natumuvu dufise nibaze ko mu minsi za tuzoba turiko turegera abandi. Imfashanyo y'ibifungurwa imiti n'amazi meza yaratanzwe n'abasirikare b'abarundi ku bene gihugu bo mu turere tw'ibihugu aho abo basirikare bagiye guhagararira amahoro ivyo ni bimwe muri byinshi byaranguwe n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba byashikirijwe n'umushikiranganje aburamutswa Alain Tribert Mutabazi kuri uyu wa gatatu igihe yariko arashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gice ca gatatu cy'umwaka wa 2022 ushira 2023 kurikira Alain Tribert Mutabazi umushikiranganje wo kwivuna abansi mu ntumbero yo gukomeza ishusho nziza y'igihugu cacu no gukorana neza n'abene gihugu bo muri ivyo bihugu abasirikare baba bagiye guhagararira amahoro amaritiro ibihumbi amajana 256 n'ijana na 180 y'amazi meza yarahawe abene gihugu bo mu turere dutandukanye tugenzurwa n'ingabo z'u Burundi mu gihe abarwaye amajana 375 nabo bashoboye kuvurwa nabo basirikare nyene bari muri Somalia. Haratanzwe kandi itoni imwe n'igice y'ibifungurwa biciye mu kwisonzeshereza bantaho nikora. Abasirikare b'u Burundi nabo bari guhagararira amahoro n'umutekano mu gihugu ca Centrafrique nabo bararonkeje amaritiro ibihumbi 18 y'amazi meza abene gihugu bo mu duce dutandukanye two mu karere ka Damara. Baronkeje kandi inyigisho abapfasoni bagendana ubumuga kubijanye no kujisha ibitambara bitandukanye. Ivyo bikaba vyakozwe mu ntumbero yo gushigikira abakenyezi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi. Abasirikare kandi bagiye guhagararira amahoro mu gihugu giharanira intwaro rusangi ya Kongo nabo barabandanya ibikorwa byo gukizura hamwe no gutsimbataza imigenderanire myiza n'inzego zo hasi hamwe n'abene gihugu. Abavyeyi bafise abana bahuye n'ivyago vyo gutwara inda z'indaro ngo ntibare bakwiye gutwarwa n'agashavu ngo babirukane abo bana kuko boba bariko barongera ikibi mu kindi. Iyo ni impanuro itangwa na Amida Uwingabire arongoye ishirahamwe gishinze gufasha abakenyezi bahukanye hamwe n'abigeme bavyariye iwabo ryo mu ntara ya Muyinga. Amida Uwingabire akavuga ko bakwiye kubaba hafi bakabafasha gutahura ingorane bahuye nazo kugira ngo igiti ntikibakore mu jisho kabiri. Kurikira Amida Uwingabire. Nawe uri umuvyeyi ko woba nturi hahamuka ariko nukubona yuko ibintu byabaye atakindi gishobora guhinduka ahubwo yo bibaye aho gukimbiza umwana ngo umuteshe aho yorara vyakire nyene urire ahubwo uvyicayemwo umwana ucumujako turamuha impanuro umwana urabona itaza cabaye warigeze nko mu wa 10 wagira ukore ikibazo cyo mu w'icenda canke warigeze mu wa 11 raba abandi aho bageze umwerekeze kujya kuntu kuko amaze gusubira ku ishuri ugerageje gasubira ku ishuri Imana irakuja imbere ntasubira gutonekara yo wamubaye hafi usabiragura kwihanganira bavyeyi banyumva nabo barabizi ariko yo bishitse ntugate umwana mwibarabara kuko no Imana yaguhaye
iyo nisanganya ni nka kurya ushobora kugongwa n'ikintu bakakuvura ugakira urumva umubaye hafi nawe ihamuka ntiriba kuko iyo umubaye kure no gusararasara canke agata n'umuhira ntuzosubira no kumubona uravyihanganira ukabibamwo kandi ukavyakira ariko ukamuguma mpande ukamuguma hafi kugira na yambanye umwana mushikane kuko ujya mwana ntuzitazoba vyabaye ariko mube hafi nico no hanu magarira abavyeyi kumva ko bo kwihangana bakaba ivyo bibondo hafi. Ni no kuri iyo nkuru dusozereye ko amakuru twabateguriye muri kino gitondo ariko mu nkundire ndabibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Kuri wa gatano niho hasozerwa ihuriro ryo ku rwego rw'igihugu rijanye n'iterambere. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gusozera iryo huriro akaba yaramenyesheje ko Burundi bufise ibimenyetso vyerekana ko bushobora gutera imbere. Naho itegeko ritunganya intara nshasha zigize igihugu ritaratangura gukora ngo niryo rizokwisungwa mu nteguro y'amatora ya 2025. Kuri wa gatanu abayisilamu bose niho bahimbaza umunsi mukuru wa Eid el-Fitr. Abavyeyi bafise abana bahuye n'ivyago vyo gutwara inda z'indaro ngo ntibari bakwiye kubaturubika kuko byo kongera ikibi mu kindi. Nuko ejo tunamwe bakunzi radio Nderagakura ku isaha 12:47 no dusozereye amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayateze amatwi nshimire na Gerard Ntakarutimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma Anosias Ndayizigiye na yabashikirije ndabike banuye mugire umunsi mwiza murakoze.